muri kahise burya je nasanze twe tubifata ukutariko umva bavuze Saint Valentin twumva ivyo bintu vy'abantu bakundanye ibiki or que kera Saint Valentin uriko uraraba muri kahise umutagatifu Valentino Valentino urumva wewe urukundo wewe yagaragaza ntigwari urugo abantu bakundanye ngo ibiki wewe yabikora mu gufasha abantu akabagirira neza ariko twebwe twaciye tubihinyanyuriramo ibindi bintu ca tuvyitirira bamwe ugasanga rero ko bavyitiriye bamwe ko usanga jewe ko atamusherifise sindiko ndawuhimbaza kubera ko wewe vyitwa ko atabwo ufise umuntu mugenda naye bigaca wumva umenga nawe uri exclu kuri uwo munsi ukamenga ntibikuraba hari ukuntu abantu bari single umenga kweri abana bari kumira umenga bavuga ati bike nyene nitse bake nyene okay twese biraturaba guys nuzo biti urya munsi twese turi concerne kwisi yose kiremwa muntu twese n'ukuri umva biraturaba umunsi d'abord twibuka nkuko Vicky yabivuze umupatiri Valentine kuko n'umunsi navuga ngo wahariwe uguhimbaza cyane ukwibuka iyo tariki y'uwo mupatiri igikorwa yakoze nyene yatanguje kuza arahezagiza imisore n'inkumi sinivyo gusa yagira agaragaza igikorwa c'urukundo yarafasha abantu yarafasha abana yarafasha abantu batandukanye toujours mu kubagaragariza igikorwa c'urukundo n'umunsi wo kugaragariza urukundo umuntu wese nimba hariho umuntu wumva wofasha ukunda bikore niba uno munsi hariho umuntu wumva wogirira neza mugire neza benshi tuzi ko ari umunsi wo gutanga amafleur gusa gusohoka ku bakundanye no ariko ni n'umunsi wo kugenda kurondera abantu bagwaye ubafashe ni n'umunsi wo kuraba umuntu ukunda ugenda ubimugaragarize ko umukunda ni n'umunsi mu miryango kubwirana ko mukundana abavyeyi abana kubavuwa à quel point wakunda du genre tout court n'umunsi wo kugaragaza urukundo ubufitiye umwe canke uwundi coucou les amis muraho murakomeye mwese banye naho muherereye nkuko mubibona ni Ingabire Narine araseruka kandi ibiganiro tuyage ikiganiro kiryohera benshi ikiganiro kandi cubaka benshi batandukanye bivanye n'abafeedback twenda turonka muretse ndabatumira misi yose ubonye ikiganiro giraje commentaire yawe kiraje kuri utaragira subscribe bikurugira ngo uzodukurikirana bizoroshe so ndabakiriye mwese ikiganiro tuyage sitacikurandije nyene munyemerere kandi amadina akiri Bahati abitondore bon kubatamuzi bien sûr kubakurikirana ikiganiro tuyage pour la première fois si tuyage gusaba kuzi abakunzi ba Check the Mic baramuzi Vicky so reka yidondore ku bantu bakurikiranye inombonesha kuri pour la première fois kare ego kubatanzi nitwa Bahati Victoria gusa banyita Vicky mu ncamake je numva ari so rero musene ko ndavuga no musi sujet itandukanye n'andi masuje itandukanye n'andi masuje gutwe ko tugomba tuvuge ku bintu canke tugomba tuvuge kuri sujet abantu bashi babamwo kandi ibintu abantu bashi biraba parange ahubwo bose surtout bamwe tugomba tuvuge kuri sujet ivuga ngo Saint Valentin ihimbaza abakundana gusa tuvuze Saint Valentin iki canke tuvuze itariki ya 14 wumviki wewe uradukurikirana uca wumviki reka Vicky abanza tubwire uko ayumva we d'abord hanyuma abandi baguma batwandikira canke abandi batwandikire muri commentaire uko bayumva canke uko bayitahura tuko Saint Valentin uyumva gute canke uyakira gute canke uyifata gute wewe uyifata gute uko abantu hari abantu tuyifata gutandukanye so kuri wewe uyifata gute utahura ko ari iki du genre ibintu nk'ivyo so reka Vicky rero mu ncamake atubwire itariki ya 14 iyo février igeze abantu benshi février igeze bumva le 14 alors que bari bakwiye kumva le premier ariko hari nk'umuntu umubajije février wamubaza ati février ni yahe tariki wumva cane igaruka iza muri wewe akubwira le 14 akuvuga le premier niyo tariki itangura mugasanga abantu bashabije le 14 bah maybe kuri bamwe so Vicky kuri wewe le 14 take le 14 uyumva gute
Bon, kuri jewe le 14 numva nyene ni kuri Saint Valentin nawe uravyumva kandi kuri Saint Valentin abantu benshi turazi ko ni umunsi aho dukunda kumva ngo abakundanye nibo baryoherwamo bagasohokamo ugasanga wari ukundanye n'umuntu imyaka itatu lakini ku Saint Valentin agavuga ati sheri turagenda quelque part rero kuri jewe le 14 ndayifata nkaho n'umunsi wo kugaragaza urukundo umunsi nyene ufise uwukunda ukabimwereka atari kubera gusa ngo muri en couple oya nubwo nk'ubu Honorine bari umugenzi wanje ko ndamukunda ko turi kuwo munsi nyene nkumva nawe no mugaragariza urukundo nkamutwara nk'ahantu nkamufata neza tugafungura tukaryoherwa ibintu vy'uko numva nyene ari umunsi nyene tuwahariwe urukundo kw'isi yose Vicky ko bivuze yavuze ko ni umunsi wahariwe urukundo genre itariki ya 14 ni itariki isi yose ihimbaza genre umunsi w'urukundo aho benshi batahura yuko ari nkuko Vicky karabivuga ni kububakanye canke kubari en couple canke ko bafise abasheri iki by the way non sivyo n'umunsi genre nyine umuntu wese aba akwiye kwiruka yuko afise uwakunda canke uwakunda kumva ayo bimugaragariza mu buryo na buriya canke nyimba hariho uwakunda atabizi ko abikunda genre ko je ndashobora kuba mbanye na Vicky ndamukunda ariko Vicky ntabizi c'est le jour yo kugaragaza ico wiyumvamo ku muntu surtout urukundo jewe Vicky turashobora kuba tubane nyene turabanye ugasanga ndamukunda cane canke nyene asanzwe abitswe ndavuga sindabimwavu waso ni umunsi mwiza wo kwerekana umuntu kumukunda atari umugabo wawe gusa atari umusheri wawe gusa no ahubwo n'importe qui ukumva ko c'est le meilleur moment yo kumwereka urukundo canke kumugaragariza urukundo umufitiye so Vicky amateka ya Saint Valentin uyazi kwiki muri kahise bon muri kahise burya je nasanze twe tubifata ukutariko umva bavuze Saint Valentin twumva ivyo bintu by'abantu bakundanye ibiki kera Saint Valentin uri kuraraba muri kahise umutagatifu Valentino urumva wewe urukundo wewe yagaragaza ntigwari urugo abantu bakundanye ngo ibiki wewe yabikora mu gufasha abantu yarakunda gufasha abantu akabagirira neza akabagirira ibintu bimeze nk'ivyo byo kubereka urukundo ariko twebwe twaciye tubihinyanyuriramo ibindi bintu tuvyitirira bamwe ugasanga rero ko bavyitiriye bamwe ko usanga jewe ko atamusherifise sindi ko ndawuhimbaza kubera ko wewe vyitwa ko atabwo ufise umuntu mugenda naye bigaca wumva umenga nawe uri exclu kuri uwo munsi ukamenga ntibikuraba twese biraturaba guys nuze witi ujya munsi twese turi concerne kw'isi yose kiremwa muntu twese n'ukuri wumva biraturaba je sinzi ukuntu nawe uvyumva jewe uko ndavyumva canke ngerageje d'après les recherches umuntu ndagira muri kahise uko amateka y'umunsi wa Valentin n'umunsi navuga ngo umunsi d'abord twibuka nkuko Vicky yabivuze umupatiri Valentine kuko n'umunsi navuga ngo wahariwe uguhimbaza canke ukwibuka iyo tariki y'uwo mupatiri so aho vyavuye aho Saint Valentin yavuye ni mu gihe d'abord Saint Valentin yari umupatiri wo mu bwami bw'i Roma yari umupatiri wo mu bwami bw'i Roma hanyuma vyagenze gute kugira ngo Saint Valentin canke kugira ngo genre atangure kugaragaza ico gikorwa c'urukundo canke hanyuma no musi tube turiko turibuka uwo mupatiri bivanye n'igikorwa yatanguje vyavuye ku kungene ico gihe mu bwami bw'i Roma atabasore bari bemerewe kurongora novuga ko hari mu gihe c'intambara umwami arashinga itegeko aravuga ati guhera ubu kugira ngo tube concentré n'intambara tube concentré no kwivuna abansi tube concentré n'ivyo kurwana reka abasore canke abagabo
dusheho iryo tegeko ryo kubabuza kurongora kubera ko de plus bazoguma barongora de plus tutazokwikoncentrer ku co turiko turarondera maybe ku ngwano turiko turarwara so arashiraho itegeko ry'uko nta kurongora kuzoba guhari mbwa umupatiri baratira iryo tegeko deja n'Imana yashize abantu kw'isi kugira ngo barondoke bashinga imiryango so aravuga ati iryo tegeko risohotse ni itegeko riciwe kubiri nico Imana yifuza canke nico Imana igomba hanyuma uwo mupatiri atangura kuza arabikora mu mpisho nubwo umwami yashinze ibi ariko nticobuza ko uno musi hariho umusore yifuza kurongora canke hariho inkumi yifuza kurongorwa hanyuma ngo biherere muri ivyo gusa atangura kuza arakoresha iryo bango ryo kurongora mu mpisho umwami atavyazi so bibaye igihe kirekire umwami arabidekuvra mu nyuma niho umwami yashinze itegeko ryo kwica umupatiri Valentino so rero itariki ya 14 musi twibuka umupatiri Saint Valentin igikorwa yakoze nyene yatanguje kuza arahezagiza imisore n'inkumi sinivyo gusa yagiye agaragaza igikorwa c'urukundo yarafasha abantu yarafasha abana yarafasha abantu batandukanye dushobora mu kubagaragariza igikorwa c'urukundo ico ni kimwe umupatiri Saint Valentin yakora ariko hari n'ibindi vyinshi agafasha abana b'imfuvyi agafasha abana batandukanye muri we yo kubagaragariza urukundo so uno musi nitwibuka gusa c'est vrai no kwibuka guhimbaza hagati y'abubakanye birimo ariko abantu benshi dushire mu mutwe canke twiyumvire yuko ari ivyo gusa vyagenewe iyo tariki no ariko no musi wo kugaragariza urukundo umuntu wese nimba hariho umuntu wumva wofasha ukunda bikore niba uno musi hariho umuntu wumva wogira neza mugire neza benshi tuzi ko ari umusi wo gutanga amafleur gusa gusohoka ku bakundanye no ariko ni n'umusi wo kugenda kurondera abantu bagwaye ubafashe ni n'umusi wo kuraba umuntu ukunda ugenda ubimugaragarize ko umukunda ni n'umusi mu miryango kubwirana ko mukundana abavyeyi abana kubavua à quel point wakunda du genre tout court n'umusi wo kugaragariza urukundo ubufitiye umwe canke uwundi hari ukuntu abantu bari single umenga kweri abana bari kumira umenga bavuga ati bikenye nitse bakenye je iyo tariki hariho deja ubumemesi bakunda kugira ngo abantu bari single ngo iyo tariki ngo ntibaraba deja muze musaba Imana ngo muvuke la 15 zageze ibaze ukamenga umunsi wagenewe abantu bakundana gusa ego vraiment jewe uyu munsi abasingo aho muri jewe ndababwiye ati nukuri nimuze kuwo munsi natwe tugire manifestation twerekana urukundo basha nta bantu nawe ufise ukunda utarabwira je ngaha arahari reka ndamubwire umugabo niwe mugabo amajambo bawe uzobingaragariza nta kibazo urumva rero ntibitume nawe wumva ko utokwisanzura harya mu bitaro hari abantu bababaye bamerewe nabi kuwo munsi azobarya nisamdi uzofata ukubitemo training uhitana ibiro 3 vy'imiceri n'ibiki cuduga mu bitaro userebure n'abajyana bo mu bitaro nyene ubereka urukundo ntibisiguye ko tuzoca tuguma muhira je ndibuka hageze Saint Valentin baca usanga abana bamwe baca bigira kuryama na 14h hageze sinzi ko uzonde wicare kwibarabara 14h uzocubona abantu uturuje noire turengana baraba cona abantu babiri bafatanye bagenda rero usanga abasingo biratubaza mu mitima abantu turiko turababwira abantu bahindura mind zo kumva yuko Saint Valentin itagenewe ku bakundana ariko n'abakundana ufise uwo mukundana ni vyiza ni umunsi wo kugaragariza urukundo ubukunda c'est normal sohoka muryoherwe bimubwire nubwo wowe ongera bimubwire ukindire strategie ariko Saint Valentin ico novuga isobanura ntisobanura gusa urwo rukundo guko du genre ufise umukunzi hanyuma dusohoke dukora ibintu biriya no ariko Saint Valentin isobanura urukundo ufitanye n'umuntu ushatse mu miryango muri societe mu bakolege mukorana mu bantu uzi canke mu nshuti zawe ukagerageza
kubereka ko bakunda ukagerageza kubabwira ko bakunda ukagerageza kandi kubereka ko uri hafi yawe so je numva ariko arico du genre abantu abacanga abantu dukwiye kumenya canke abantu dukwiye kwibutsa ko Saint Valentin yagenewe abakunzi gusa Saint Valentin yagenewe abantu bubakanye canke abantu bakunda nabo nyene ariko yagenewe tuko abantu bose kwese n'ukuri kuri Saint Valentin nta numwe yimiriwe niko numva novuga twese turafise ubwo burenganzira natwe bwo kumva ko tugaragaza urukundo kumva ko twonezerwa nyene tukabigaragaza ariho nk'umuntu ashobora kuvuga ati none mbega ko Honorine avuze ati ngo nukumusohokana ukagira akavuga ati je ndakenye namayavye je kumutwara mukecuru ngo ndamusohokane ku kayaga hano bavuga ati namara twifitiye ariko Saint Valentin samahera nibisibe kumara ko mukunda ko ari mpaka mutware ahantu hakomakomeye no genda umwicarikiye muri barza usuka amazi mu kirahuri amawicara ambwira ati nukuri I love you ndibutse umunsi wa mbere ndakuresha nukuri n'ubu sura kandi umwibutse twa tujambo wamubwira umubwira ukimurondera kera mwibutse kandi tsigandagano ajyamave mugira muri église muko muragira mariage so kandi umwibutse byose biraryoshe basha n'ukuri nta citwazo ushobora kugira ngo nabuze ukuntu ndabikora kubera ngo mama wawe ibiki no nta excuse n'imwe uburyo bwose burahari bwinshi cane ikindi kintu kurya munsi wa Saint Valentin nibisiguye gusa ko ari urukundo rugaragaza basha kindi kintu numva kiba kiri kuryo munsi abari umunsi ushobora kubabarira mugenzi wawe kuko umuntu ukunda kuko ari umunsi ugaragaza nyine urukundo ashobora no kubabarira mugenzi wawe nk'umuntu uzi usakana mwapfuye genda umubabarire murekurire wumve ko umukunda nko ku bantu usanga hari nk'akantu umuntu yagukoreye kakakubabaza ruma ko uwo munsi vraiment mubabarire basuvyibagire siko none kugira ngo uwo munsi basi même si nawe basi atamuntu n'umwe wogenda basi kubwira canke se ngo muryoherwe basi kora ico kintu mu mutima wawe urekurire umuntu yakugiriye nabi wumve ko nyene umurekuriye nawe harazo kwiyumva amahoro même si mutazoba mwavuganye je niko numva umuntu yobigenza so je reka mbiri umuntu ariko arankurikirana maybe ariko aribaza ati bon atahuye d'abord que Saint Valentin c'est pas pour les mariés ou bien pour les personnes qui sont en couple c'est maintenant ahubwo ni ku bantu bose reka mbiri umuntu ariko arankurikirana yibaza ati est-ce que nobikora gute kugira ngo ngaragarize na wa muntu ko ndamukunda nobikora gute canke nobigenza gute umve rero ngoma ndabaha inama urabona ati je ndafise umuntu nkunda ndashaka kumubwira koresha agapeti truc konyene ubushobora kubimugaragariza ugenda ubimukorera c'est pas nkuko Vicky yavuze ngo urinde kuja ahantu hakaze umusohokane kugira ngo imyereke no hariho udupeti just ushobora gukora umuntu akabona yuko no vraiment antukarankunda so fata akantu gasanzwe ushobora kubona umenga hari ibintu udashobora gukora no ariko hari ibintu ushobora gukora kandi byoroshe ibintu ushobora gutuma umuntu abatushe akumva ko umuntu abimukoreye amyumvira kandi amukunda fata uwo mwandikire gakete Wega ni vya kera no si vya kera ivya kera abantu tuzi ko kera makete yakoreshwa kuko atama telefone dufise adakino ariko agakete urashobora kwandika kamunikira kuri email yiwe kamunikira kuri WhatsApp yiwe kamunikira kuri Messenger yiwe so canke ukamwandikira ni mu buryo bwiza fata utegura akantu akagift ushaka kumuha hanyuma urenze akagakete umwandikire ivyo vyose wumva biri muri wewe ubimwandikire ubimubwire udashoboye kubimubwira cyangwa udashoboye kumusohokana aho hantu hakaze genda uraba akantu gatoya akunda ucanke uraba akantu genre nyene umuntu ntashobora kubura ikintu bishobora kumutusha yakorewe n'undi muntu ugakorere ko ugenda umugurira ako kantu kamuzanire maybe umwandikira agakete ari uwo mukundana ari uwo mubana ave ku kazi canke ave hasanga bamutegurira akantu gatesa gura ibindi bintu mushobora dusanzwe nimbura mutahora muteka inyama zamezi en fait n'ubuntu bwinshi umuntu ashobora gukora akabikerekana umuntu yuko akunda uwundi so gerageza ukore ivyo bintu hanyuma nyine ufise ubwo buryo naho bwo kumusohokana ahantu hakaze canke kumukorera ikintu gikaze cane
bikore kugira ngo ashobore kubona yuko nawe umwiyumvira ana ico kintu c'agakete avuze vy'ukuri uriko urabiraba nukuri umenga ni ibintu nyene vya kera umenga vyaravuye kuri page uzonyandikira agakete umbwire ibiri muri wewe gusa ndakubwiza ukuri vugisha ukuri utashe urarushe usanze agakete siko kari ku meza umuntu yakwandikiye ibintu byose kunagukunda kwiyumvamo nukuri uraryoherwa canke nkawe nkazindukira kuri message yawe Vicky yandungikiye nko kuri WhatsApp canke Facebook so ni mu buryo bwinshi bwo k'umuntu yobikoramo akerekana yuko ariko arahimba canke akerekana yuko akunda uwundi sindiko ndavuga ku bantu bakundana gusa ariko ko ndavuga ku bantu bose en general umuntu wese azi ko ari kiremwa muntu kuko umuntu wese arakeneye kugaragarizwa yuko akunzwe umuntu wese arakeneye kubonwa yuko akunzwe n'umuntu kanaka so iyo tariki rero tuyifate nk'akaryo keza kukwerekana canke kukwereka umuntu kumukunda canke umwitaho canke umwiyumvirako kandi umuzirikana ku mutima so turakunze kubona rero ku munsi wa Saint Valentin abantu benshi bambara les couleurs rouge et noir ama couleur ya rouge uyambaye uri mwibarabara tubona tujya mu muntu asaka kanaka cyane ariko ashaka kutwereka yuko genre nyene azi umuntu iki rero ajya mu couleur avuze iki kurya munsi kurya munsi couleur ya rouge isanzwe isiguye urukundo umuntu yambaye couleur ya rouge akenshi igaragaza urukundo rero kuba yayambaye ujya munsi ntibisiguye ko aciye ashaka kwambara ko yambara kuri Saint Valentin muri wewe usanga nyine aba kandi dushaka kureba couleur ya rouge mbere irakundwa cyane gose navuga ko rero kuyambara si bibi no kutayambara kandi ntaco bitwaye en fait abantu twaragize umugenzi ko le 14 misi yose ari rouge noir twambara ariko ugiye kuraba impamvu insiguro y'ajya ma couleur uca ubona ko bigomba kwinjiranamo n'uwo munsi rero abantu benshi twaravyitiranyije cane ucumenga utambaye ajya ma couleur kurya munsi ucumenga wewe nturi kurahimbaza Saint Valentin benshi baratinya kuzambara ngo ntishaka ko babona yuko du genre kurya bivuze yuko Saint Valentin ihimbazwa n'abantu bari en couple canke abantu bari marié batanye nk'umuntu ubusingo bwinshi nkayambara abantu baraza kwibaza ati est-ce que uri en couple canke baraza kwibaza ibibazo byinshi bamwe baka kuyambara kuri ico ugasanga n'abandi bayambara ntibuka ko niyo tariki baho uwo munsi atindutse araba muri garde yo yiwe abonye rouge noir canke rouge noir maybe atira yambara ugasanga urarenganye mu bantu abantu bariko barakora bakavuga ati babatine ujya mwana bijya bintu nawe arabigira kujya munsi nawe aravyibuka ugasanga wewe yambaye gusa ba accident wakunze agakanzwe ka rouge agakumbura kambaye urirenganye abantu bakatangura kujija ariko ndabatahura en fait ivyo bintu vya rouge noir hari ukuntu hanze muri Amerika hari ukuntu bobo hageze mu bintu vya publicité canke bagira n'imideri hari ukuntu bobo bambara rouge rero abantu bose baca bafata mu mutwe ko kurya munsi ari kwambara rouge noir alors que n'ubwo kwambara blanc ubwo kwambara gris bashobora guhimbaza ahanini si amabara ahubwo ahanini n'umutima wo gufasha gukora neza kwerekana urukundo ahanini n'ibikorwa ukora kurya munsi ibara ryirabura kwe umuntu aryambara vraiment bari elegant ukundi cyane elegant udushaka kuraba vraiment couleur ya noir no kugafoto uzoraba ubu uri top rero bavuga ko kandi ga couleur ka rouge k'urukundo gafatanya na kajya ka noir urumva ko ugize urukundo gaca unapendeza nyene ukanukana umva bica bisa neza cyane bavuga ko vyuzuzana bira completana ariko by the way umuntu ariko atwikirana we afise des idées zitandukanye canke afise ukundi kuntu avyumva canke afise isobanuro bitandukanye n'ivyo tuko turavuga n'hésitez pas kwandika muri commentaire ni navyo vyiza kugira ngo n'abantu benshi canke natwebwe mu nyuma tukende gusoma ati erega bwa bundi wambara rouge ntaba ari karekana urukundo gusa hari ikindi kintu bwa bundi wambara noir ntaba ari karekana elegance yiwe bisobanura ibi nibi canke du genre umunsi mukuru wa Saint Valentin kunukunuko so
commentaire zanyu ziradufasha kandi ziratuma tumenya vyinshi kuvyo twebwe tuba twabwiye ndetse n'abo ariko bakurikirana ikiganiro bakamenya vyinshi canke bakagiraho bamenya n'ibitandukanye so je ngerageje kuvuga guca ama couleur c'est pas nécessaire, c'est vrai c'est nécessaire mu gihe wumva ko ushaka kugaragaza urukundo koko couleur rouge ko yabivuze ni couleur igaragaza urukundo cyangwa tuzi ko umutima kenshi tu symbolize avec couleur rouge so iyo umuntu rero ushaka kugaragaza urukundo you mean I mean urambara yo rouge kugira ngo n'umuntu wese akubona abona ko ufite umunezero w'urukundo kanaka canke du genre ushobora kugaragaza emotion zawe ko wiyumva umunsi jewe ushobora kubivuga abantu bazongera ndababwira ati yo ndaryohewe ndafso nkunda ukuri uwo munsi kahitamwe kwambara iyo rouge kugira ngo umuntu wese akubona agusomeye nuko unezerewe so sinzi ko abantu nuko muranahora hanyuma ikindi si ngombwa ngo wambare rouge noir nutugenda ngo uzokwibe canke ntayifise ugende uhangayike ngo mpaka wambare rouge noir si ngombwa uyambare ahubwo igikuru n'igikorwa ihangayikishwa n'abantu uza gufasha hangayikishwa n'ingene uza kwereka canke kugaragariza ukunda kumukunda hangayikishwa n'ingene uza gufasha n'importe qui akeneye ubufasha kuri uwo munsi canke umuntu akeneye ubufasha kugira ngo uze kumugirira neza kuko tugiye mu vy'ama couleur kuri Noel couleur rouge uzosanga ari iganza du genre ivy'ama couleur novuga ko c'est pour un symbole gusa ariko igikorwa nyagikorwa kigaragazwa n'umutima wo kugikora ko turangiza ikiganiro twavuze vyinshi abatwikiranye bumvise vyinshi ariko nicaye ikintu wobwira abantu bariko batwikirana no munsi ku bantu bahora bayihimbaza kutariko canke ku bantu bahora bibaza ibi vyumviro bitandukanye canke ku bantu bahora bafata gutandukanye nuko maybe doje kuvuga niki wababwira no munsi bon je co nababwira icambere umunsi wa Saint Valentin nibisiguye ko uhimbaza gusa abakundanye no ahubwo umunsi wa Saint Valentin ni umunsi wo kugaragaza urukundo ku muntu ari we wese soit kuwo mwubakanye canke ku mugenzi nk'ubu abana mu muryango tukagaragaza urukundo mu majambo make tukawunezererwamo twese hamwe nanje gerageje kumunganira ku bantu ariko baratwikirana utegerezwe kumenya kurya munsi nkuko vikaheje kubivuga si umunsi wo ku bantu bubatse gusa ariko ni umunsi wo ku bantu wese en general hanyuma ku bantu bahora bavuga ati je mujya munsi ukagera atamahera bafise ukagera ataburyo bafise bakumva ko umenga bakwiye gufata amadeni ndavuga ku bantu bakundanye baba bashaka kugaragariza aho bakundanye yuko babakunda kubasohokana ahantu hagezweho kubaha amakado azimvye cane mbwa bataburyo afise menya ko c'est pas la fin du monde kandi kini naco ntuje kwishira mu madeni ntuje kwishira mu kaga utazoshobora kwikuramo ngo ni kubera ngo uwo nkunda kandi amyereke canke ni kubera no ahubwo musangira utwo duke mufise bivuye ku mutima niho azobona yuko umwitaho hanyuma ku bantu novuga yuko no musi baba bavuga bakoresha kagatamu jewe ndi single kuba uri single ntibisigura ko Saint Valentin takuraba no ahubwo nakanya keza ko gufasha abandi bantu nakanya keza kubwira umuntu kana kukunda ukanabimwereka no ku bantu bari en couple bazohimbaza no ntimuhimbaze muhirabisha ko gusa ariko muhimbaze muja no gufasha abandi batandukanye kugira ngo nabe biyumva no musi hari abantu babona yuko badakunzwe hariho abantu mu kibano yishira inyuma y'abandi ati jewe nta muntu akinkunda nta muntu akinyitaho ugasanga no muntu uranamuzi wewe so uwo munsi n'umunsi mwiza wo kumwereka ko nawe arafise valeur arafise agaciro arafise uburenganzira ukundwa arafise uburenganzira bwo gushigwa mu bandi agahabwa agaciro so je nico nobwira abantu bariko baratwikirana hanyuma muze muhimbaze neza aka gift kawe gategura ibyo ufise ukundi uzokamuhe nimba ushaka uzompa aka gift uzokame urakiza gusa yari yakanyemereye azokame so muzokwerekane ko mukundana en general niho bizoba biryoshe kandi naho uzokwicara ukavuga ati uyu munsi hariho nagiriye neza hariho nafashije umunsi ukagenda uryoshe cane mumfashe nshimire Vicky umva nishimire Vicky kubw'uyu munsi kaka yomba ndi jenyine ibintu vyose
navuze canke n'ivyo twavuze sinari kubivuga je nyene ngo ndabimare kandi sinari kubiryohora neza iyo bikataba hari so ndashimiye Vicky twashoboye kuja hamwe tukavuga tuti reka dutegure ko umunsi wa Saint Valentin tugire ico tubwiye abantu bariko baradukurikirana maybe babitahura ukutariko bawuhimbaza nabi canke ku bantu bawumvise baca bavuga ati rya tariki ntiyaremewe jewe no kuburiho yaremewe wenyene so enjoying kuba uyirimo Vicky ndagushimiye cyane nanje. Okay so reka nshimire namwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro nizere ko mwatahuye kandi mwize kandi mugiye gukora ibintu nkuko bisanzwe bikorwa so numva no batumira kandi kubandanya mukurikirana imbonesha kure no repentance n'abandi kugira ngo muzogume mufashwa kandi muzogume muronka ivyo muba mukeneye kandi muzogume mwiga so naho butaha mu bindi biganiro bye.